ino koperative twavuga yuko yaje nk'inyishu ku bibazo tuba dufise mu kibano, kuko iyo tuje kuhanywera akayi agafanta turumva yuko turuhutse. Petarive tuba twicaranye na bagenzi bacu, aje kubaza ivyigwa byo mw'ishuri tubibona gute mukayagiraho, mu minota 30 tuba dufise yo kuruhuka, turaganira tukumva turi ayere. Tugasaba ahubwo mbere hari n'utundi tuntu tuhora tuza nk'abakiriye tukabura nko muri koperative, nko nk'akarorero agacupa nk'akamusere ka primusi, mu gihe bogashyiramo muri koji kabude, irashobora nayo nyene kubintumbero urazi yuko bavuga baca umugani mu Kirundi ati ubunyegiri buganira kwigufa. Rero habayemo naho gacupa kugira ngo twayere umutwe neza, vyoba vyiza cyane gose. Burya twe turi inyuma tutarinjira muri koperative tubona yuko twahombye cyane gose cyane, kuko apare yo kwinjira muri koperative novuga yuko twarahombye cyane gose, kuko nk'ubu hari utuntu bakora kandi tuzobaha amafaranga muga natwe turicaye. Nico gituma rero ubu natwe two turaraba tubasabe barabe batwakire muri koperative nimba vyoshoboka, ariko batwakiriye vyo bavyiza kose cyane, kuko turavyifuza kuja muri iyo koperative, kuko tubona yuko ari koperative izozana akamaro kuri twebwe generation n'abandi wanashaka, kandi gashobora no gutanga akazi kuri twebwe mu gihe twavuye no ngaha. Cyo gituma dusaba yuko boraba bakazotwakira twe tutarinjira muri iyo koperative. Iyo usanze mugenza ari ahantu nko kunywa akantu cyangwa kurya akantu mukahahurira, urumva ko uwo deja ari umubano mwiza, murayaga akabona kutamwinuba, mukatera inkuru mukavugana, donc haba umubano mwiza cyane. Twebwe inyuma y'ico kiganiro caje imbere ifatanije na Senap twarumvise ivyo abanyeshuri bifuje, hama rero turababwira ati twebwe uwo mugambi muvise ntituzobabera intambanyi, tuzobaha ubufasha bukenewe, ariko kubera tubigisha yuko bomenya kwigirira imigambi yabo bakayikwirikiza, baciye baja hamwe barashinga koperative. Bashinze koperative, uburongozi twaraberetse uko bokora, bagashiraho imitahe, bakagabura akazi, bakamenya ninda zokora iki ninda zokora ikindi, turabaha aho bakorera. Tubahaye aho bakorera turabagirira akadrema, hanyuma bamaze gutangura gukora barakoresheje imitahe mito bafise, twe turareka turabona uko bariko baragira inguvu, barashobora gushiraho iyo cafetaria. Twaragiye turabereka cyane uko bokwikorera bonyene mu butandukane bwabo. Bariko bavuga mariage interethnique, nivyo hajya abantu ntibafise ububasha bumwe bukerebutsi bumwe. Muri ico gihe rero turabona batanguye gukora, abanyeshuri bakaza kuhafungura, abakozi bakaza kuhafungura, abaho nabo bakora mu biro aho hanze bakaza kuhafungura. Hama twe rero turabona yuko uko twabereye imboneza tukaborohereza mu bishoboka, turabona ko vyabatumye bagira umwete bashobora gukorera hamwe, kandi turabona yuko hari icuka ciza hagati yabo. Urabona yuko basangiye kazoza, tukifuza yuko ivyo bintu vy'ukwikorera imigambi yabo ejo canke hirya y'ejo boshobora no gukora ibindi atari cafetaria, kumbure n'ejo barose nk'ubafasha bakashika imbere. Nivyo twifuza, kandi twashaka gushimira imbere. Nibaza yuko iyo mutaza ngo bakivuge natwe vyari kutugora kubibona, kuva rero babivuze niyo nama tukaba twari muri vyo, natwe vyaduhaye inguvu zo kubibafasha tukongera tukabakurikirana. Bakunda guca umugani mu Kirundi ngo basangiye isemo basangira n'ubusa. Ndabibona mu ijoro iyo bariko baritegura, bariko barategura ibitumbura bazorya ejo, usanga n'abahungu n'abakobwa bari mu bwoko ubu n'ubundi, ugasanga bariko barakorana basangiye imigambi, ugaca usanga aho kubona yuko ubutandukana n'ingorane, ugasanga babona yuko ubutandukana ahubwo bituma bakorera hamwe. Icuka ciza kirahari, murabona bamerewe neza, kandi twifuza ko bizoguma bibandanya. Uretse n'ico bakoze bakazokora n'ikindi, n'ejo hamwe mwamubona ati twahagira ikindi kiganiro cerekeye ikindi, nkuko twabibabwiye nk'uburongozi bwo ngaha. Karibu, turifuza yuko twofashanya kugira urwaruka rwacu rutera imbere.